Twanga kubaramutsa abakunzi mwese ba Ikangura TV. Iki ni cagihe c'ikiganiro ubuzima aho tubashikiriza akamaro k'umuti wari wese, tugenda tubereka uko mushobora gutegura umuti ubwanyu maze mukoresheje ibitegwa, ivyamwa canke ibintu musanzwe mumenyereye aho iwanyu. Hano rero kuri Ikangura TV nkuko mubimenyereye, turahamagarira abantu bashasha baba aribwo bwa mbere bwumvise ibiganiro vyacu ko bobaza bakagira ijambo subscribe, ni kuvuga bakiyabonesha mu gufyonda ako kajambo gatukura kari munsi y'iyi video. Murakabona handitseko ijambo s'abonner canke ijambo subscribe mu rurimi rw'icongereza, maze bakagakorako n'urutoki. Bamaze kugakorako baca babona utuntu tw'inzogera tuza, bagaca bafyonda no kwaho gakengeri k'inzogera kugira ngo biza bibafasha kuronka ibiganiro tugenda ducisha hano kuri Ikangure TV ku buryo bworoshe. Uhejeje rero gufyonda kw'iryo jambo ritukura, ico bigusaba ni kubanza ugatega amatwi ukumviriza ibintu bibujije cyane imbere yuko dutandukira iyi astuce yacu. Ibintu ca mbere bibujijwe nuko hamaze igihe tubona abantu benshi batwandikira, na cyane kuko benshi dukunze gutanga amasitise canke imiti canke icigwa ku ngwara runaka, maze ugasanga ibintu twababwiye bibuzwa imbere yuko bafata uwo muti, imbere yuko batangura kukoresha, ugasanga ntibavyitayeho, ugasanga ntibavyumvirije neza. Biba ngombwa rero yuko tubanza twababwira ibintu vya mbere bitatu nyamukuru umuntu abanza agahagarika igihe agomba atangure gufata uyu muti. Ni kuvuga uyu muti ni umuti woroshe cyane, umuntu wese arashobora kubironkera aho iwanyu hose. Murashobora kuronka sibene ya miti muzamubona hirya no hino, mudashobora kumenya iyo mukura. Abantu nabo baza kugira ibibazo baraza kwandika muri commentaire canke batwandikire ku nimero ya WhatsApp dukunda gutanga ngaho iyo abakeneye inyigisho canke ubufasha burengeye. Ikintu ca mbere rero hano umuntu wese agiye gufata uyu muti canke agiye gukora uyu muti asabwa kwirinda ni kunywa amata y'imfyufyu. Mwirinde cyane umuntu wese imbere yuko ugomba ufate uyu muti, irinde kunywa amata y'imfyufyu kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, kuko ukora mu gitondo ukawukora no ku mugoroba. Ikintu ca kabiri, irinde bimwe bikomeye kunywa alcohol, ni kuvuga kunywa inzoga. Iyo rero wirinze kunywa inzoga, ko iyo unyoye inzoga irica byose, wowe ukabona mengo hariho ibintu bariko urakora, kandi ukabona wagerageje gushira mu ngiro mugabo wari barezera, tugasanga ntago zishemeye neza, ni za zindi nyene zigenda izo gupfufahaza. Ikintu ca gatatu umuntu akeneye gufata uyu muti ategerezwa kwirinda ni kurya ipiripiri. Kurya ipiripiri, ugasanga hari abantu ukunze gusanga bakunda ipiripiri cyane, abo biba vyiza bagabanije kuko ntago bijanye n'uyu muti tugiye kubashikiriza. Ivyo bintu rero bitatu umaze kuvyirinda, ni kuvuga aho uca neza na neza ufata umuti neza, kandi mu mwanya mutoya cyane ushutangura kubona resultat, ni kuvuga ingaruka y'uwo muti wafasha, akamaro kawo k'uwo muti kuri wewe nyene mu mwanya muto. No musi rero kantangure ndababwira ku kintu kijanye no kurangiza vuba. Nama nakigarutse ko kuko abagabo benshi cyane barakunda kumbaza, n'abadamu benshi cyane bakantura ibibazo by'abagabo babo, ukuntu usanga bimeze, ico no bafasha abagabo nabo nkuko nyene ugasanga bafite ibibazo byinshi bijanye n'ivyo. Rero ikintu ca mbere nama ndabahanura, iyo
ndaberetse ino video ni kuvuga kwanza iyo ndabahaye icigwa mbanza ubu ngubu nkababwira ibintu bibujijwe kugira ngo impanuro ndabaha canke umuti ndabereka ushobora kubafasha vuba ushobora kuja mu ngiro mu kanya gato. Rero uno musi katugenda ku cigwa nabazaniye icigwa gikomeye cyane kigizwe n'ipera hamwe ipera mwese murarizi ni icamwa musanzwe muzi hamwe n'igitunguru gitukura. Abantu benshi usanga babayeho bya bindi byo kutamenya umuti, ugasanga mbere bariko bakoresha uburyo bwinshi, abandi baje mu mafarumasi, abandi baje hehe gufata ubunini bushobora kubagira nabi, uragafata ukumva ni sawa mugabo ejo ukongeza akandi, usanga rero bigenda bikugira ko ingaruka zikomeye cyane, ha kwivura ugasanga wewe uri kuriyica cyane. Uno musi rero hano kuyu twabazaniye twumva tubereka ukuntu utegura ipera ugategurana n'igitunguru gitukura kugira ngo bigufashe cyane kurangiza vuba. Icambere rondera amapera 4 hanyuma rondere n'agasahani kameze neza. Umaze kurondera ayo mapera 4 uyakatagure uduce twinshi, urarironga gusa. Uhejeje kuronga ntabwo gutonora, kirazira kuritonora, uraronga bien gacu ufatwa ahantu ugafutagura kabanza ugakatagura amapera 2. Ni kuvuga 4 ni 2 mu gitondo 2 ku mugoroba. Umaze rero gufatayo 4 uca uzana igitunguru kimwe, igoma rimwe ry'igitunguru naryo nyene ukarikatagura byose neza ugaheza. Umaze rero guheza urazana n'ubuki buke nk'ikiko kimwe nico ukoresha ngaha. Ubuki nabwo ndazi ko nta muntu atoronkaho buriho mu masoko atandukanye no mu mabotike atandukanye. Ugaca ufata izo pera 2 wakataguye ugakuramo burya butete bw'indani, ugaca wihereza ayo mapera 2. Aho rero burya butete bw'indani uba warokoyemo urarokoramo ubutete bukenya cyane kuko burya buba bukenewe gose. Burya nibwo uca uvanga na cha gitunguru wakataguye ugaca ushirako ikiyiko kimwe c'ubuki. Umaze gufata zijya mbuto zipera nico gitunguru abari kimwe uca ubifata ukabihekenya bien, ukabihekenya hanyuma hageze ubimaze urajeje guhekenya izo mbuto, urateguye nico gitunguru byose ushize hamwe. Ubwa mbere wari amapera 2, ubwa kabiri ufashe izo mbuto zayo uvanze na cha gitunguru ushize ko ubuki, urumva ko ari ibintu 3. Hanyuma uravyihereje umaze kuvyihereza byose bigahera, ni kuvuga ucurindira amasaha 2. Amasaha 2 aheze ucurondera ivere y'amazi ukanywa no mu kanwa ukiyugumura kugira ibintu by'igitunguru bikuveko. Aho abari mu gitondo. Ku mugoroba ucufatira yandi mapera nayo 2 ugahengera nkajya mu masaha ya saa 2 na nusu nkuko umugire muje kuryama. Ucufata ajya nayo ukayakatagura bien, hanyuma ugaca urondera hoho ikintu ubanza. Ubwa mbere washosheje ko amazi akanye, ubwa kabiri urondera akavere karimo amazi ashushe ugaca uyanywa, igikombe c'amazi ashushe ukayanywa. Kirafise akamaro kanini cyane, kiba kigiye gukora nagiba wanyoye ubwa mbere amazi. Ubwa mbere wafashe ujya muti, ubwa kabiri ucurondera igikombe c'amazi ashushe ukanywa, bacurindira iminota 15. Umaze kurindira iminota 15 ucufata ya mapera 2 ya nyuma ugaca uyakatagura
umaze kuyakatagura ugaca uzana kandi na ca gitunguru ukagira kwa kundi nyene naco ugakuramwo ugafata ububuto bw'amapera wakuyemwo. Urashobora no gukoresha yandi mapera kugira uronke utubuto twoba duhagije, ugaca uvanga na vya bitunguru kandi bikataguye. Umaze kubivanga navyo ugaca wihereza washizemo kandi n'ikiko kimwe c'ubuki. Aho inyuma y'amasaha make, ni kuvuga twa dutsi tumanura amaraso mu gitsina cawe duca twogaderere, amaraso akagwira, maze bya bindi vy'ibinurenure ubusanga vyaratangirije kugira ngo amaraso ntabe menshi mu gitsina gabo, byose biba bitanguye kugenda kwiruka. Ivyo rero uca ubigira ikiringo c'imisi 3 mwiyinga, ugaca ubikora indwi 2, ni kuvuga ubikora inshuro 6. Aho ikibazo cyo kurangiza vuba kuri wewe nk'umuntu w'umugabo kizoba giheze, kandi uzonezererwa ubuzima bwiza bw'iwawe hamwe n'umufasha wawe. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwari mwaduteze amatwi, twongera kandi twibutsa abatari bwagire ijambo subscribe canke ngo biyaboneshe yuko ico kugwa gusa ari gufyonda iryo jambo ritukura n'agakengeri. Ni ibintu vyoroshe cyane gukora. Nuko murakoze abumvise uno muti mushira mu ngiro, mwibuke kandi n'ivyo twabasavye ko igihe cyose muri ko mugomba gufata uyu muti mwobanza mukirinda. Nuko murakoze, mugire ibihe byiza, nakagaruka. Bye bye.